nicyo gituma niba witwa Manueli cyangwa Serafina, Serafina si iyo shusho z'uwo twebwe tubona, si iyo ambaraje. Serafina ni umwana uri muri wewe, ni iyo hoteli iri muri wewe, niyo yitwa Serafina. Gaburiyeli rero si iyi shusho mubona, Gaburiyeli ni iyi hoteli ndani ituma mvuga, niyo yitwa Gaburiyeli. Kuko uko bimeze, iyi ambaraje imaze gutabuka, iyi karto igahabwa, Gaburiyeli azoguma ariho kandi bazoguma bavuga. Nicyo gituma umuntu aba yarapfuye akaguma avugwa, kandi nibare y'Imana aguma yanditse, kuko wewe ariho hapfuye ambaraje. Duca dusanga rero dushima Imana, izo ambaraje Imana mu kuzitekera, iyo moteri hari aho yayitekeye muri ambaraje ngufiya cyane. Iyi abandi nabo ikiyitekera muri ambaraje ndende, ahandi naho ikiyitekera mu kiambaraje kinini, ahandi nayo itekera mu kambaraje gato gato. Izo ambaraje zose ntacyo zimaze igihe habaye n'imoteri. Imana nishimwe. Icyo gihe data yarimo aratwereka iby'amabanga, twari dushavuye tuvuga ngo kubera ko Imana yavuze ngo turebe umuntu asa natwe, agaze ibintu byose, umuntu agashaka vuba, turashavura. Twari dushavuye ku munsi wa gatanu inyuma ya saa sita, ishavu ryaratumaze. Imana yaraduheze, iyo tubwiye gute ko tugaba byose tugaca tutariho, none ubu iyo yaratuye ngo aradufashe tugaca. Rero twasanze ubuyoya butagira n'izina, hajya dukora ubusa bw'izina ubuyoya bupfuye. Ngo umwana wanjye wavutse agacapa ngo yitwa Misheli, iryo ntiryandikwa n'Imana, ntiryandikwa, kuko nawe ubwawe wariyise ntuzongera kwibuka ko wari wabyaye Misheli. Bajya abana mwizuka ry'abera niho bazohabwa amazina mashya, ubu bariho batagira amazina. Turashabura, ariko iryo shavu Imana iza kuritumari avuga mbega je nta muntu apfa nigeze ndeba. Imana ntiyigeze irema umuntu apfa, yaremye abadapfa, ngo kuva n'umuntu niwe yakikwege. Mahidi Adamu ngo niwe wakora kuzopfa, ntuye kugira Aburahamu yaciye agapfa. Imana iravuga ngo je ntaco mbonyagiriza, iyo atakirya mubaho n'ibihe bidashira, ko yakiriye rero ntakundi. Ariko tudakunezerwa Yesu Kristo umwana w'Imana agiye imbere y'Imana ngo none umuntu twaremeye ishusho yacu aguma atakuba. Imana ati biroroshe, hakenewe umuntu adapfa, ahebe udapfa kwiwe akukugabiye, akugabira abantu, wewe wacapfa mu kibanza cyawe. Twasanga icyo gihe mu ijuru ryari yuzuye abadapfa, cyari ikibazo mbega kiroroshe cyane mu ijuru, kuko ijuru yuzuyemo abadapfa, abari mu ijuru bose ntibapfa. Abamarayika n'amasinzi n'amasinzi, byari byoroshye kuronka umwe gusa utanga ubugingo bwiwe, byari ibintu byoroshye. Ariko gucungurwa kwacu ntibyabaye ibintu byoroshye. Ngo mwinjira abadapfa bose barikorera, ntawe ujayo, umwe wese yavuga ati ntihagende naka, ubundi ati naka ntagende, ubundi ati naka ntagende, bakiyunamira ati batavuga. Kandi tenda batahura gace yo bahise nakwemera. Abandi nabo bavuze ngo Enoki nawe yatubwiye nabi yaramaze gushikayo, kandi yiyemeza akazi, wewe ushitseyo wotemera. Kandi Enoki noneho ntiyari kuducungura, kuko yari yabyawe no gupfa.
data nashimye kuko bariya nabo ngo hari icyo bategerezwa kuzokorerwa kugira ngo basangire umwandu n'abapfa bagenzi babo. hari igihe baza kuza bapfe iyo ni ibanga ry'Imana. ubu rero urubuga nk'uwabaye mu isi y'abapfa akaguruka ku wupfa ntiyari kuducunga. hategerezwa kubona umuntu yaremye adapfa. nahabwa icyubahiro Yesu. mubanze mumudugirize ikiganza cyane. iyo uvuze izina rya Yesu uhora uryubaha cyane urivuga kuri icyubahiro cyane. Yesu wacu arahaguruka kiraba igitangaza n'ijuru kabisa. aca arahaguruka ngo arabwira Imana ngo ndagiye ndemeye gupfa mu gishingo cyabo. aba bantu bose bari babyanze ngo baca bagwa hasi baravuga ngo birakubereye Yesu. twari tukuzi ko mu ijuru no muri Satani hakunda abantu nkawe. ahabwa icyubahiro kandi uwaducunguye baramuzi no mu ijuru urukundo rwiwe bararuzi. Imana nayo iravuga ngo kuba byemeye ububasha bwose bwo mu ijuru no mu isi bw'Imana. uwo twizeye yahawe ububasha mu ijuru no mu isi. aha rero nirukije ngo tuje ku cy'uno munsi twumvise n'ibindi byinshi ntabwo nosubiramo kubura bene data bagiye babyarura neza bazoronka akanya ko kubidushikiriza. ariko uno munsi ngomba tuvugane aba bacunguwe ni bande. umuntu yacunguwe n'amaraso ya Yesu akitwa umukristo ninde? mu isi uwo muntu ninde? Petero agira ubuntu n'Imana yahishuriwe abwirwa umukristo wari we. munyumvirize tutanu kuko nitubateze uno munsi wo kurangiza igikorane no kukirangiza nyine. ariko Imana iratugaburira nta kibazo. Petero agira ubuntu n'Imana abwirwa umukristo icyo ari cyo mu isi. avuga ngo ariko mweho muri nyambukira n'ingenzi. abakristo rero mu isi ngo ni inyambukira kandi n'ingenzi. inyambukira ni iki cyangwa ingenzi ni iki? inyambukira ni ukuvuga umwetranje, umuntu aba mu gihugu kitari iciwe. ni ukuvuga adafise nasiyonalite y'icyo gihugu, niwe bita inyambukira letranje. mu bantu bize amategeko barize mu kintu bita droit d'asile, amategeko ajyanye n'ubuhungiro. muri ayo mategeko umuntu amwetranje gari n'umuntu adafise ubwenegihugu bw'igihugu abayemo. kandi ingenzi yoyo ninde? ingenzi c'est un voyageur. ingenzi nayo kuva utamutse ukarengwa urugo rwawe uba ubaye ingenzi. urugendo rwose ugira kuba ingenzi bihera winjiye aho uri, niyo destination. kandi wongeye kuba aho uri ukongera gusubira iwawe ubaye ingenzi. uza kuheza kuba ingenzi wongeye kwinjira mu muzi wawe. ushobora rero isi yose turi ingenzi. ariko Petero rero yabwiye umusengero w'Imana n'ibindi turaza kubivuga. iyo rero ni ingenzi. iyo rero Bibiliya ivuga ko turi ingenzi ni ukuvuga ko twigeze kuba turi ahantu hanyuma turahava dutangura kugenda. twari mu isi y'ibyaha duca turayisohokamo tumaze kwihana duca dutangura urugendo tugana ahandi hantu.
kugira ngo dutahure amajambo Petero yagishe. Ingenzi rero ihura n'ibibazo bitari bike mu nzira, ariko mu mutima w'ingenzi naho yohura n'ibibazo, ikimufasha ni objectif iyo ariko araja. Muranyumva? Burya no mu buzima busanzwe umuntu atinya esheke, atinya imibabaro ntashashikako. Kugira ngo uzogire icyo uvamwo nuko umenya ko urugendo utanguye rurimo ingorane, muri wowe ugaca uritegura kuzozirengana uko biba kose. Umunyeshuri aravuga ngo ndatanguye ishure hariyo ibibazo, ntegerezwa gukora uko ashoboye nkamenya. Umudandaza ati ndatanguye kudandaza hariho no guhomba, ariko ntegerezwa gukora uko biri kose, ntegerezwa kunguka. Umurimyi ati ndatanguye kurima, bishobora kungora n'izuba rikaka canke imvura, ariko ntegerezwa kuzoshishikara ndonke umwimbu. Niko n'umukristo avuga ngo natanguye urugendo rw'Imana, ndazi ko ibibazo biriyo, ntegerezwa kuzobirengana nkazoshika mw'ijuru. C'est notre détermination. Tuvuga ngo turazi ko bigoye, ariko dutegerezwa kuzokora tukihangana tukanesha tugashika mw'ijuru. Noneho mwebwe nagomba ndabaremeshe, ntimugwana mwenyene. Imana nishimye. Turafise umugirite imbere. Haleluya. Turafise umuntu ahagaze hakurya aguma avuga ngo nimuze nimuyaruke, kandi uwo ni observateur interese, aturaba afise icyo agomba kudufasha. Haleluya. Arakubona umanuka imisozi akakubwira ngo badayutse, ukaduga akakubwira agacahagarara hejuru y'umusozi ngo umanutse akaja mu kiyaya akakubwira ngo ururuka nawe nyene, ugeze ku kiraro akagusatana hakurya akakubwira ngo igo caho nyene hariyo kubesha. Asante Baba. Kubwo rero tukaba dufise determination, kandi uwakuba yanesheje agenda atubwira ngo naciye aho harahita, bandanya aho hararengana, kubwiwe tuzoshika. Imana ishimwe. Inyamukira nayo niyinde. Natahujwe n'Imana ibintu bikomeye cyane bibiri, ngo hari abantu babiri bafise registre y'abantu bose bari ku isi. Ni Yesu Kristo, ni Imana na Satani. Satani abavutse bose arabazi, kiretse abavutse ari inzo yabo bagaca bapfa, abo n'abafise, kuko ndababwira abafise abariho. Ariko umuntu wese yavutse ariho, Satani arabafise. Burya iri mw'ijuru Imana yabiduhaye nk'igitutu mw'isi. Mbega ari muzi ko, reka ndababwire iki, harya perezida de la République kila munsi wose abazi population burundaise kwigana, abazi abanyagihugu bo mu Burundi uko bangana, abazi n'ingene baraye. Ahanini karoteye y'umushingantahe ubu yamaze kumenya uko yaraye. Hari n'umugabo yaraye akubise umugore bararizi. Ashaka gutelefona guverineri ati mukayobora hari umugabo yakubise umugore, ntabyo nzi, kugenda urabe muri karitiye kunzi urasanganije. Hariya n'ibirego byose ababizi.
nibura amenyekera mwanya wose. Nico gikorwa cyejo mungurikire muraza kubura iyo biterana. Hanyuma hariyo bahimiriza umuvyayi wese yandikisha umwana. Ni ukubera iki? Kugira ngo bamenye igitinyiro cy'abanyagihugu, bamenye n'ingene bategura imigambi bagereranije n'igitinyiro cy'abanyagihugu. N'Imana nayo iratangaye kugeza n'Imana yubaha umuntu ikarindira umuvyeyi ko yandikisha izina ry'umwana kugira ngo nayo iryandike. Hagiye muri tasiti ukandikisha umwana wanje yavutse itarike yitwa naka, urikuze muri tasiti rero yo mw'ijuru riteganye iryo nyene Imana ntiyibura n'urudome na rumwe. Aha amazina yacu arambitse kandi na Satani nawe atajyanye. Muri icyo gihe rero hariho abantu batandikwa mu bitabo ndangamuntu by'igihugu. Muruperereza ku banyeshuri bo bahangirana amanota cyane cyane abazigarirwa. Hari abantu batandikwa mu bitabo ndangamuntu by'igihugu n'inyabukira n'izitaraje. Umutanzaniya wo mu Burundi yiyemerewe avyaye umwana kuza kumwandikisha muri komini wacu. Anahashitse akianza kusema tu wanasikia kama Simoni anamkatalia. Nasema kana kandi ntashobora kucatandutsa urubanza ngo barengi. Icyo baca bamurongoramo hariho abantu bamurungika muri ambasade ya Tanzania mu Burundi baje kwandikishayo. Niyo umuhungu w'Umutanzaniya ari nagomvye kurongora ntaza kwandikisha umugeni muri komini wacu. Kubera iki? Niyambukira mu gihugu iwacu. Hariho amategeko rero y'inyambukira agafata amategeko y'igihugu. Amategeko y'icyo gihugu ataraba inyambukira. Hariho abanyamahanga baba mu gihugu cyacu, hariho amategeko akabaraba. Ntugambere umunyamahanga aba mu gihugu cy'Uburundi hageze amatora ntiyemerewe gutora, kandi hajya gutora bavyita droit inalienable. Ni ikintu kiguterera kashe kuba umwenegihugu. Nico gituma ntuzoreke kuja gutora, hajya uretse kuja gutora uba wiyaca ubwenegihugu. Namumvirize iyo ndiko ndaja unkurikirane gusa. Erega Imana yacu ni nziza kandi tubigisha byose. Erega turacari mw'isi, none sibyo? Ariko ivyo hari ico bitubwira ku vy'igihugu. Hari ikintu kimwe umunyamahanga yemerewe mu gihugu abamwo. Aremerewe kuhagura itongo, none biguzitwe. Aremerewe kuhagura imodoka, nta ngorane.
genda wenyine nk'uko waje. Hari abantu bigeze kubigirirwa ndababara, nicyo nayamara amajambo nari mbabaye cyane. Ca wiyumvira umaze imyaka uriko uraseruka, waravyaretse umuryango w'abana wari uzi ko bazogira ico bagufasha, kandi ga bamwe no kubirukana hari igihe uvuye no kurima. Narababaye ico gihe umuntu akaba yibwiye kurima ari muzo yiriwemwo, bagaca kugira ngo wewe ko murundi kuyaho ati ngo hari urabona ari ku mupaka urahari hasi ndamurugende ucizabuka, nta mwanya baguhaye gutuma kuza guhindura itubuzi cyangwa ngo tuba tuwasize mu nzu. Urabona hariya ku mupaka ushobora kubona unyene direct ucizabuka ugende n'uzogaruka. Ico gihe narababaye numvise umuntu urabigiriye gisa, kandi icyo gihe nari mfise amahera atari make mu nzu, nari mfise n'abana batari bake, yewe nari nararondeye birakomera. Atariko nibutura nambaye njabutse nayisaze umuntu. Ndababonye hamwe bishapira nyinshi nuko navyo vyangize, kuko mushapira uko nabasha ndavuga none nagomba nje gusaba akazi ngo kubaburanira. Mugi Imana ikiranyigisha ikinzana muri ubu butumwa bwa Petero. Atekaye tekana mu buzima sigazariyambukira, hari amategeko y'iwabo, hari ibyo barekuriwe n'ibyo batarekuriwe. Reka intabure ajya gusa gukunda igihugu cyane, ni cyiza cyane kuba mu mahanga. Kenshi hari usanga atari iteka, muze mukunda igihugu cyane. Umunyamahanga rero, muri ayo mahanga ariyo hari n'ikindi kintu yemerewe. Iyo apfuye aremerewe guhabwa aho hantu, baramuha za metero 2 kuri 1 nk'uko baziha abandi. Hagatamuye rero saka abantu n'akimana, hari itobo ryo guhambamo si iry'igihugu, rijya n'Imana. N'ahantu yateguyeho kubika amakaruto. Nilibanza Imana yiteguriye mu bihugu byo kubikamo amakaruto yari yarabitse mu Rwanda. Waruti hata birakuyerekezwa na Bibiliya ikaruto rwose n'ibigani. Ayo makaruto rero kila gihugu cyose, kuko Imana isi n'ijuru byose Rwanda yaremeye kw'ikaruto yayo, ibirika mu gihugu icyo ari cyo cyose ubigombwa cyangwa ukabikunda. Aho rero ica yerekana ubushobozi bwayo, itegerezwa kubikwa. Umutanzaniya yapfiriye mu Burundi aremerewe guhabwa mu kaburi kacu, ntawe umwakira. N'umuntu apfiriye muri Tanzania aremerewe guhabwa muri Tanzania, nta kibazo, kuko izo karuto z'Imana zibikwaho ahariho hose. Usibye ko hari n'izibika mu biyaga, yarapfiriye mu kiyaga hariya ni kwa Tanganyika, hagira aho yabitse amakaruto. Ni metero 1 kuri 2, kandi nta n'uba yari karuto nini ntibayire
nahiba yari karuto ntoyi zazindi navuga ntoyi ni imwe kuri zibiri agiza zirangana, nahiba yari karuto ngufiya cyane ni imwe kuri zibiri kuko Imana igororotse. Murumva kandi ntabwo yabiri twishimiranira wacu zero utunezere kuko urushima ubwo rukaruta rw'ibiribura rw'imbatura kose ni nk'abapfu gusa ngo ariko arasiga yonona aharura ngo ariko aragira neza ikaruta ugasanga umunigana n'abakozi b'Imana reka kwisiga ibyo bintu reka kwihindura uriko woza ikaruta ntakaka uritaho koza uwo muntu ari imbere nayo ikaruta. Ikiziga mwabonye c'amafureshere mwakibonye navuga ati kirya kiziga gifise fureshere kabisa. Nuko rero Petero rero yavuga ngo tubinyamukira abakristo yarahavuze iki? Muri ico gihe rero ciye nyamukira hari igihe rero aba akeneye ibintu bimuranga, akeneye karangamuntu, akeneye pasiporo. Uri Murundi uri muri Tanzania, uri muri Kenya, ukeneye pasiporo y'Uburundi c'akarangamuntu kuko ibindi vyagutakarana. Ugiye muri komine ya Kenya ntavyo baguha kuko ntavyo bafise. Kugira ngo uyironke bica bigenda gute? Uca ugira komande mu Burundi kandi iyo komande uyigirira hehe? Muri ambasade y'Uburundi. Uca ugenda ukabwira ambasaderi ngo jewe karangamuntu nari nazaniye yaratakaye mundondere iyindi, kandi bazoguha karangamuntu y'Uburundi niko nikashe y'Uburundi. Niba uvuze ngo pasiporo yaramperane mundondere pasiporo bazoguha iyindi kashe y'Uburundi kuko wagize komande. Nababwiye ngo iyo Petero yavuga ngo twe tubinyamukira mw'isi n'ingenzi, yaragombye kuvuga iki? Yaragombye kuvuga ko abizera Yesu isi atari yacu tuyirimo nk'inyamukira. Ni ukuvuga ubwo hari amategeko y'isi twebwe ataturaba, hari n'aya aturaba, kandi ivyo uwihisha umwami w'isi ariwe Satani arabizi. Hari amategeko azi ko atari yacu. Iyo turi abakristo erega babwira ikintu, iyo umuntu akiri umupagani ari umunyabyaha izina ryiwe riba ryanditse mu gitabo ca Satani nyam'isi. Erega isi ni iya Satani koko nawe yakwivugiye ngo jeno isi ni iwacu, na Yesu amubonera avuga ngo wamanutse kuntemberera iyi si yose rero ni iwacu, cumvukana guha akanya gatoya. Kandi Yesu ntiyamubwiye ngo siyiwe, yamubwiye ko ariko Satani urubambuka twebwe ariko yemewe ko ari tunayirenge unteko tere yiri wacu ufuka muzeye arobye ati Satani ntibishoboka ko wenda gusenga mfidege. Ni ukuvuga abantu bose bari mw'isi Satani arabafise muri isi. Nkanye mw'isi ariko hari ikintu canezereye bene data ndakibabwiye.
gitabo cy'ubugingo nta uryandika ryo nyene ngo ryikura mu gitabo cya Satani rigaca rigenda rikaja mu gitabo cy'ubugingo, kandi aho rivuye kwa Satani ritongera kuboneka. Muravyumva? Ryo nyene ririyimura, si umukaryandika, si umumarayika, oya. Ugipfukamye ukavuga ngo Imana imbabarire ku byaha byanje byose, uvuze icyanyuma iryo zina ngo rica ridefira rikava muri icyo gitabo cya Satani rigaca ryiyandika mu gitabo imbere y'Imana. Imana ikabona izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo riranditse. Aba bose rero banditse mu gitabo cy'ubugingo, Satani abafise mu isi ari nyamukira, baracane ari nyamukira. Aba bakristo rero mu isi baremerewe kugura imodoka, baremerewe kuhagira parcelle, baremerewe kuhagura inzu, turemerewe kuhabororera. Ariko ndababwira ikinyurane hajya bene data, hajya n'ibintu biba mutazi cyangwa utabiyumviye, kubera ko ubugeni bw'umukristo kugira ngo bwemerwe arinda kuja mu rusengero. Kandi n'aho abagenzi bari yaje muri komine hataragera ko aja mu rusengero, abo bantu ntibabana kandi yumva atavyo yokora, kandi yumva ko Mariya aje inama. Mugageze mu rusengero bakamusomera muri constitution, mw'ibwirizwa shingiro ry'ijuru, bagaca bamubwira ngo ijuru rirabafatanije, uca wumva ugize mariage. Ariko umukristo aremerewe kugura inzu, kuyubaka, aremerewe kuhatungira nta kibazo, aremerewe kuhabyarira nta kibazo. Ariko mwumve, niyo abyaye umwana aramwandikisha muri komine, ariko umukristo yumva umenga ntibimaze. Mu nyuma aca amuzana imbere y'abaherezi ngo mumubwire data ko yabaye umugisha, kandi urya mwana hari igitabo aca yandikako, kandi ico na leta nica kukihaca. Ivuga ngo ivyo ni ivyabo, ni ivy'ijuru, ntibituraba. Hagira ibintu by'akagaruka ntitwabimenye. Aba bantu rero bene nabo bari mu isi gutyo, bafise uwundi mwami, barafise uwundi mwami, barafise uwundi bwami, bafise ayandi mategeko y'ubwo bwami bwabo. Nico gituma muri aya mategeko y'iri bwirizwa shingiro bo bababwirwa ngo ntukibe, ntugasambane, ntukishe, n'aya yandi mategeko yose niyo ari mu ibwirizwa shingiro ry'iwacu. Ariko ibwirizwa shingiro ry'igihugu ntayari nayo. Bica binaguteye kubera iki igihugu kicubaka ambasade mu kindi gihugu? Kubera iki haba ambasade? Ambasade ni kuvuga iki? Hajya ambasade mu gihugu ntiyubakiwe ikindi kintu, yubakiwe unyamukira z'ico gihugu ziba muri ico gihugu, kugira ngo nibagira ivyo bakenera ntibirirwe baratama basubira iwabo hariya babironke ngaho nyene. Nico gituma usanga ambasade y'Uburundi ifise n'ishure ryigisha ikirundi muri Tanzania, amashuri y'abarundi, amashuri y'abakongomani muri ambasade. Umwana akeneye kwiga ngo akurikirane systeme y'Uburundi, ntibikenewe ko arinda kujabuka aca aja kwiyandikisha muri ambasade, bagaca bamwereka ishure ry'iwabo. Kandi uriko uragiga rigengwa n'amategeko y'Uburundi, na diplome izoza yarandisiyeko na minisitiri w'Uburundi
Burundi wa éducation. Oh, c'est très intéressant. Biragisha cyane. Ibyo bintu ni byiza. Muri icyo gihe rero aho bibereye byiza, iyo hagize rero ugomba kugira ubukwe acaja kugandikisha muri ambasade kimubaza ngo hariya mu gihugu iwanyu wavuka mu yihe komine, ukayivuga urayizi, umusozi ukavuga ateye n'urundi wacu. Hari n'igihe amasezerano aca kugira ngo aho uri tuva hamwe nacyo hajya yene hajya hakurya ya Kesoro uca wumva uri iwanyu kandi uca wumva umutekano ukwiye, uca wumva akantu ntacoka ati none muri no muri bangahe turazongirira liste y'abarundi bariyo, muca muvuga mukingiwe. Kandi hagize akabakoma mutelefone ambasaderi terega turagize ikibazo hano kandi aca yirukanga ukumva igihugu relation extérieure yamaze kwikangura, yamaze gutelefona muri icyo gihugu ngo hariho abarundi bariko baragira ikibazo, turasabye abo barundi bagira icyo baba. Nk'abakristo rero turi muri ino si, Satani nta bubasha dufiseko kuko ntitwanditse mu gitabo, ariko turemerewe kuhaba, nta n'ububasha dufise bwo kutwiruka. Mwanyumvise? Satani nta bubasha dufise bwo kutwirukana muri ino si, ntabwo agira. Ariko kandi Satani nta n'amategeko afise atuma, kuko arabizi ko tweho dufise ayandi mategeko adahambya. Birashika rero iyo umuntu hari icyo yatakaje, umukristo birashobora kumugora akagira ibyo atakaza mu bimugize. Nico gituma hajya hari ibintu biba ntitubimenye. Burya insengero ziri mu gihugu n'ama-ambasade y'Imana, nico gituma n'igihugu ngiri parcelle y'urusengero umenga nta bubasha ifiseko, umenga sinyi yo mu Burundi n'ingobo dokati yarabiza hamwe parcelle y'urusengero ntapfa kuza gutanga amategeko bo ubibarabara n'ibyo bo sabura tuzobicisha. Niyo yobivuga vyayumva usangira mu telefoni ngo kose aho hantu bigira ucisha ibarabara urahazi hatoya naho bana muhu reka mbaze guverineri abajije guverineri ati nahameze gutete hari urusengero ati naho rero na minisitiri wa interieur ati sa hari iki urusengero ati ntimukoreko kubera iki vyubahirizwa ninde yabigize bose kwa Mungu kuko bahuriza imbibe z'urusengero haragaragara abamarayika barinda, kuko iyi parcelle si y'umuntu si iy'igihugu n'Imana, aho harimo abarinzi. Ntupfa kugenda urasanga ugenda karibu, dushobora kukureka ariko nta mahoro utoye, kuko nyeneko azoka kuronderako. Muzobaza abantu bose basabuye isengero yuko vyagenze, urazobaza hose ko vyabaye. Nico gituma iyo tuje gusenga rero aho kudukoranye ngaha, aha ntituri mu Burundi, ntituri muri Tanzania, ntituri mw'isi, aha turi mw'ijuru. Aha turi muri ambasade y'Imana, twaje kumviriza amategeko y'ijuru iwacu, twaje gusaba ibyangombwa by'ibyo twatakarije mw'isi, twaje kumubwira Kristo ngo yasi tumaze
yatugiriye nabi no mw'isi, yatumye nta kazi byangombwa. Murabumva bene data, aha turi muri ambasade, muzogombe mubaze n'ivyo gucunga umutekano ku rusengero mbega ntivyihutirwa. N'igihugu kirazi ko ku rusengero umutekano uriho. Ahandi hakoraniye abantu direct na polisi kiramo n'ubwirinzi. Tokati wokoranye abantu ngaho utagiye polisi hajya nikoranye iwawe bagani ku polisi yatatatse wocogaragaje naho atashobora. Ubwo nyene wocara gutwara naho umutekano w'abamugana kuko bakubwira atari komiseri yoza akagutegereza ati ugira ucece umugabo. Urashobora gukoranya abantu ngabo ku kibuga atari umupolisi ahari, ariko ku rusengero dukoranye ibihumbi n'ibihumbi ntabwo yiyumvira ko bari n'abantu mbegana n'abantu. Ibyo biba zikayaga ingoma zikavuga ntawe utabara ngo ibitego baratera ibihugu, kuko data yaramaze gutangaza kw'izo ambasade ziwe zirinzwe. Hari ikintu mutazi, burya ngo hareje n'urusengero hararaharaka, hari umuriro uraruraka. Muzobaza abantu biyemera kandi uzi aca we baguruka bari hari ibyabo, uzobabaze ntashobora kuguruka hejuru y'urusengero kuko hari umuriro urufise nene. Uzomubwire wiyemera aca hejuru natakoroka, tuzoba tutakira abemewe n'ijuru azoza cyane, kuko ngo mw'ijuru ruraka haba hari umuriro ukikije ambasade yose. Igihe mubona turinjira tugasohoka mukibaza ko turi abana ataco tumaze, ariko aha turi abantu bateye ubwoba imbere y'Imana. Imbere ya Satani turi abantu bateye ubwoba. Yego kabisa. Uzurabe n'ibikorwa mukora bibaza urengana ibitangurirwa biriko birubakwa, mugabo umwanya bakazasaba umuntu makuru kavuga ngo abo bantu ni bande hamwe n'abaki. Izo mvuvu bazikura hehe? Turaha tutaraha. Nico gituma ng'umuntu wese agize ico akora mu kubaka ikintu muri ambasade, akibikora ngo Imana inambukiye umugisha ukomeye, kuko uwo baharugwa ngo yafashije Imana kubaka ambasade. Uzuba muri n'umurundi ugomba guca amanota mu gihugu, uzogende ko muri ambasade y'Uburundi ahantu uca ubwira ambasaderi ati ngoga nubake biro murindi kiba ariko barugurura ibikoresho bazokwambika ikidari, kandi uzovugwa mu mateka y'igihugu kuri Uburundi ukomeye cyane wafashije Uburundi kubaka ambasade. Niko umuntu yubatse naho atari urufaranga rumwe mu ngoro y'Imana, wubaka ikintu cyo mu ngoro y'Imana, Imana ico gihe mw'ijuru irakuvuga ngo ubu ntari mw'isi yafashije Imana kubaka ambasade. Nico gituma asanze ahantu bariko bubaka ikintu ku rusengero mvuma asiga atanze igihumbi naje kabamo naje kavugwa, ijuru rikavuga ngo Gaburiyeli yubatse ambasade mu buryo bukabise. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Nagomba kukubwira bijya byose wakoze, iyo hariko harazingurwa ibitabo vyanditsemo ambasade y'Imana mw'isi, izina ryawe baca babibona ngo ubu wubatse ambasade. Hari abantu bateye ubwoba muri buno Burundi, maze kumva bakeyi. Umwe naramwumvise ko Imana ikumugisha, bashize urusengero ku
musozi wabo arabaza gusa murashyize urusengero yari umukristo murashyize urusengero iwacu abantu b'iwacu bagira abakristo ndagiye cyane aca arabwira pasiteri ntuzokora abakristo imana yarampeze byo kubaka aca agenda kubaka rwose aca ahamagara pasiteri uraze mugabire ko nubatse ko mumenyereye amambasade yubaka Amen. Bene abo bubaka na shebuja bamukorera bamubaha yazanye ibikoresho mu burangare pasi yizanira umuenjeniyeri ya enjeniyeri aho mwize ntipima kuko iyi ni inyubako nkazindi iwacu zo kubamo reka mpamagare pasiteri ati basi mwereke kandi Imana abona yahaye abo bantu satike ubwenge butagira iyo buva dusanga umupasiteri azi kuwubakisha hamwe nawe wakize mw'ishure mwiyumvira ati none pasiteri ibiba bimenya ijyana niyo ubuyobozi usanga rero batunga abantu mugageze ku rusengero purayime zuku nzocisha kuko hari igice arinda kwiyubana hari iki gice nicaheraho aravuga ngo iyo mukira zizohora ziruhukira kukabaha gushika hajya iki gice biragira icyo mugishyirako hanyuma intebe z'inyabukira zizova hajya gushika hajya hari abakozi bo muri ambasade bama bahimbaza Imana nyene umuvugwa baririmbye Imana iramugisha. Amen. Muri abakozi bo muri ambasade mwashyiriweho gutanga ishimwe rya nyir'umuvugwa nyene iki gihugu. Haleluya. Amen. Amen. Namubise mu gitondo kirakare muca mushyiraho fafa muramenyesha data wo mw'ijuru w'icyubahiro n'icyawe n'umugwa muca muramuzenguruka mutaha iryo shimwe. Imana izobakomereze umugisha abandi. Abaririmbira bakorotse kare kuja gutanga ishimwe rya nyir'umugwa barahamya bararirimba barashirako bashima Imana nyir'umugwa baranezererwa kubona binjiye muri ambasade. Bene data ndababwiza ukuri uri umukristo ufite Imana urajyanye umuryango gusa winjiye mu rusengero wuvurugutse urumva ko amagogo wari umazemo iminsi mw'isi aruhutse urumva ko n'uruhombo wari umazemo iminsi ruhetse ukumva uraruhutse ugeze mu ntebe ukavuga ngo ntabwo icyubahiro papa ndarose aho kuruhukira iyi minota mumara ngaha aha ni buri minsi aha ni buri minsi aha nta muntu akurondera aha naho bokoroganiza ibikorwa rusangaho ntawe winjira gusohoka abantu baje gukora Imana ibahereze ibintu kandi barabizi barabitojwe mu mategeko yo kurongora kirazira. Umviriza kandi nyabukira yoba yakoze icyaha aho mw'isi ikinjira aha mu rusengero nta mupolisi yinjira ngo afate umuntu mu rusengero kirazira kuko yinjiyeyo hajya winjiye muri ambasade umupolisi akinjira mu muryango wa ambasade akinjira ntasohoka baca bugara kandi perezida w'icyo gihugu cy'iyo ambasade aca telefona perezida w'uwo mupolisi mwabiteye twitegure turwane. Ubwo nyene aca avuga we aca abwira shefu d'etat-major igihugu cyacu cyateye kuko ambasade y'iwacu yo hagati kirateye twigiye umuperezida aca akoma amashyi Mariya uwo mupolisi afatwa aca gufungwa
ntavuga ngo ntabwo yarazi. Abadayimoni bose batuvogera tuzobafata. Ntimukabemerere ko baguma muri iyi tubafate. Bakora ibintu batabateje ubuca uwo nawe atabishobora. Tumubwira ngo binjiye bose mu rusengero turabafata. Saba numva ko bitaryoshe. Hajya kuba warabaye umukristo bizokuryohere cyane. Uri mu bandi b'umufisiyeri. Uri kuvuza abafana muri ambasade uzobishyire. Uri kuratanga inzine urazi ko iwawe yarangururije data aba yatarumvise ati vuge twumva kazi yetu. Ingabo zo mu ijuru zikamanuka ku bakiriya kavuga ngo tuzanye ibyimburwa tuzonezerwa papa. Rero kazi tuje ngaha mu gutazirira muri ambasade aho turi ngaha turumva amahoro kabisa. Iyo uri ngaha mu rusengero urumva kuri iwawe kandi hareba habereye neza. Hariho amasaro y'abantu y'imitoka kwinjiramo nawe witora ikosa. Tikaribu karabitabi gacahari toya regana toya kabanza kurabira ko wambaye toya ariko ngaho muri ambasade y'agatabuja tiyane naho bisane naho utonze naho utandeshe naho uri n'uwazi yo kuko umwanya n'ubugwa ntabwo kurutoni umwizera wese awemera naho waba yizitabutse uve kumwubaha arakwemera naho wabatashuvise umwubahe gusa arakwemera. Yego kazi bimeze gute? Inyamukira za Kristo iyo ziri ngaha iyo muri ngaha muriko mwumviriza amategeko y'ijuru. Aha nta kintu cyabaza mwaje kumviriza ngo mbe muri ino minsi atubwira iki, mbega no muri ino minsi ijuru rivuga iki, mbega muri ino minsi hariko harakorwa iki. Itangazo riri muri ino minsi rivuga ngo Kristo wanyu mwiteze igihe kinini agagaruke. Agacavuga ngo witegure mukore bya bindi mwihande muheze uwo murindiriye agagaruke. Uzunezerwe cyane umukristo. Hari ikintu rero cyababaje iyo ukoze icyaha munyumve bene data, ukoze icyaha izina ryawe ricarika mu gitabo cy'ubugingo rikongera rikiyandika mu gitabo cya Satani. Murabibona neza upfa gukora icyaha gica ryo bene rihari rigaca riyandika mu gitabo cya Satani. Ariko rero hari ikindi kintu kibaho mu isi. Uri mu kindi gihugu cy'abantu n'inyamukira urafise uburenganzira bwo gusaba kuba umwenegihugu w'icyo gihugu. Nibyo bita ngo demande à naturalisation, gusaba ubwenegihugu. Ubusaba gute? Wandika ikete ukandikira perezida w'icyo gihugu ukamusaba ugomba kuba umwenegihugu. Kuko abantu baba mu bihugu ari nyabukira bambaye uburyo bubiri.
nzopfa nk'abari mwenegihugu w'aha akahabyarira n'abana nabo bakabyara mugabo ntibigere basaba ubwenegihugu kuko avuga ngo ya iki ntaco nzemera kuba ubwenegihugu. Niba abakristo n'ahisi kayaga n'ahisi bayogeye umuco bayiroba avuga ngo ya ndazi ko nzopfaho iwacu sawa, akabwira n'abana ngo bana nawe ari utuntu turose hano aha si iwacu. N'ubu mwene mugabo wacu yohamagara duca tugenda, ariko unezerewe n'ubwenegihugu naho hantu asabye ubwenegihugu aca abigenza gute? Yandikira ikete perezida wa repubulika w'abantu ati jewe ahantu haranyoheye ngomba kunyandike ubwenegihugu, kandi wanditse ikete ntibace babishyura birateba. Ibyo nabyo birafise ico bibyigisha mu kwera. Munyumvirize neza, ushobora kubyandika hagahera imyaka 10 gatarakwemera, ugasaza ugapfa ataremera, bakazoza kwemerera abana bawe wewe warapfuye haheze nk'imyaka 10 ukaza usanga bamanitse kw'ikomine ngo bemerewe umwaka n'inaka naho se yoba yarayisavye akaba yarapfuye kuko bayimwemereye, mwebwe abana babo muca muca kwiyandikisha kw'ikomine ry'abo bantu bagaca babaha n'umukarakamuntu, ugaca ugerwa rero n'amategeko y'ico gihugu. Benshi n'amazina baca bakunze guca bongera kw'izina ry'abenegihugu b'abo bantu, agaca aryongerako kugira ngo ashitse ahantu akavuga ati naje ndi umurundi, naho atavuga neza ikirundi abarusoma izina bamenye ati ni iry'umurundi. Niko umukristo akoze icaha aba yandikiye icete Satani amubwira ngo nyemerera ningarukire mu mwene se, kandi ico gihe ngo Satani ntaca amwemerera kuko barazi ngo umwami nyene abo bantu. Umuntu ashobora no gucumura igihe kinini na vyinshi mugabo ndamuzi Kristo wawe n'umunyembabazi akakwihanaguza byose bica bihera agaca asubirayo. Ngo nico gituma Satani atibuka kumwakira, nico gituma ubona wasambanye ukamuca ucinjira, nico gituma wivye ukamucinjira mu rusengero. Satani ntarakwemerera kuko arabizi ko n'uno musi yagumye kugira ngo mpagarike abanditsi ivyete bavyandikira Satani, ndababwira ko umwami w'abagihanira bihaye izina risubire mu bitabo c'ubugingo. Nico canzanye hano mu Kayogoro ngo mbwire abamaze igihe bandikira ivyete Satani bareke bihaye amazina yabo asubire mu bitabo c'ubugingo. Iyo rero umuntu amaze gukora ibyaha byinshi cyane, haragera Satani avuga ngo sha hari icyakora rero c'akanunu, Satani akavuga ngo mwandike icoba gikoze yagarutse. Imana ikimenyesha abambasaderi igaca yabamenyesha ngo inama y'indimwe yasubiye mu isi. Hari ijambo numvise bavuga bariko baratanga mutamenye itariki, bavuga ngo asubiye mu isi. None se yasanzwe babamenya irya si bavuze rero niyi. Nico gituma nabwiye bene data uzi usenga Imana ntuzi utaragurishe. Abandi harabiyumvira ngo nuzi none ngomba ngo ndibagira mugira agomba kure. Oya ntabwo siko banditswe ko n'ikintu cyose imbere y'ambasaderi ntabara ngiriye imbabazi nimunyihanganire ntimusome, nyihanganire bavyeyi ntimusome kuko umaze
ataramugwa bakavuga musubiye mu isi. Naho abakozi ibikorwa bingana iki byose bibana ubusa. Niwongera kwihana uzongera gutanga. Ndabasabye bene atabomukayo ubutugwa n'intambara ntutanga ukazotara mu buzobwokazi ntagabirwa muri umuntu ataramuwe wababaye amaze ibisiga nta mudayimoni n'umwe bakikuba ubusigati uri kirindiro ryabo. Umukozi w'Imana niwe ataramuwe wewe ukaba kabaye kazi. Nta mudayimoni n'umwe amusiga. Nico gituma muzobona abantu bavuye mw'ishengero n'abapagani arakora n'ibyaha atigeze akora atarihana kuko nta mudayimoni n'umwe aba akimutera umutwe. Nico gituma nagomba kukubwira ijwi ry'Imana rikivuga aho ugeze ducumura geza ngaho hanyuma ufukame wihana izina ryawe risubire mu gitabo cy'ubugingo ukabona ririnze gusonga uzoba ugize ingorane. Umuntu rero tuje hano imbere muri ambasade cyagenda gute aha hakoraniye abantu bafise ivyononekaye baje gusaba Imana ngo yongere ibafashe. Narababaye igihe kimwe mbwirwa mu nzozi umuntu arambwira ngo Gabriel ngo burya ngo ufise abantu bakeyi cane bazoja mw'ijuru. Ndavuga ni mwami bake gute kandi abantu baba bihana? Carambwira ngo murababona bihana twebwe ntavyo tuzi ko bihana. Nti kubera iki? Aca arambwira ngo none ukeneye ikintu kwa musitanteri hadi Imana irazi ubutegetsi bw'isi ntuzomubare bari Imana irabazi nayumva ko Imana iramuzi ko ariko atwara n'izina ryiwe irabizi agira umwana ubwenge bwo gutwara. Mugiye kwa musitanteri hanyuma ugashika mubiri we ukadodora ukinjira ati karibu ngo hanyuma ugashika imbere yiwe ukicara ntuvuge ngo canke mbere ukamubaha ugapfukama mugabo ntuvuge na kimwe ngo none musitanteri azoca kuki? Ndababajeje nawe none ushitse mu biro bya musitanteri ugashikaho ukicara ugahora canke ugapfukama data kuko umubaje ngo ugahora ntuvuge na kimwe yoca kuki? Urumva bagiye ukeneye karangamuntu mugabo ugende amaze kukwakira mu biro uca upfukama usuce wiyumvira yoca akaguha. Aho baje no mw'isi yavuze ngo abo bobo nta guvye nashe ni Yesu yabivuze aca akuvundereza ahamagara polisi ati ngo hano umurire mubiri w'umusatsi. Polisi nawe guhagurutsa vyaratabikunda kuko koko irega kurao kware hariya nibiki none uwo mubaza nekiruka nuwe bashi araguterura agatera hariya ngo niko abantu bose bapfukamye bagiye kwihana ntibature ngo ko amajwi ya ambasaderi abana ba ambasaderi b'Imana abandi rero bakora mu buserukizi bw'igihugu cyo hejuru ngo ko amajwi ya ambasaderi atatu yumvise gushika uno musi muri hano. Urumva rero hari abana b'abantu harimo abantu ivyo kwihana babigize n'ububingwa babugira n'ikicungu rwose akarindira bose bapfukamye agaca yipfukamira rero ntashikiriwe murabona none ahasi ndekereje ariko udapfukama mbere nguma nicaye sigitima gusa numvise ko ndi umunyabyaha ucubabarira Imana ako kanyaro ayo manyama vy'ukuri urazi uri kuragira
yarakoze pe udace zivuka murabona cyangwa ukayica umwana urababarira cyangwa wowe ariko bahari abakirisitu tw'abanyama atewe pfukama bagende gupfukama bajya batoroni cyitsenga birenge urarengeye hajya urarengeye yewe utigero yashyira hasi hajya urarengeye mbega iduhamagara urazi mene umuntu wayo yogoba kuno munsi yashikirira yose yereka imana ntibigoye nawe torotesi hasi urashobora kwicara ukereka bikanga ko bakunda ubundi mugabo n'umugenzi wanjye byamubayeho imana yaramuhamagaye baje kuyikorera aravuga ati ariko mana ndakeye reka mbanze tuje kwimba ahantu biri mu butare tuje kwimba ubutare ndabagurishe cyose igihe cyane mega cyakiri cyumvika si umugani n'umunsi n'ubufise nimero ziwe ariyo kandi ubu mani niyorera kuko ndimugwana iratorutanya nifise kuba ereko ntabana n'uwo mubabanganye n'uko cyane none ndababaza aha umwana w'imyaka ibiri agukubise ikofe woshobora gukura ishati ugatangura oya yababati hanyuma n'amyaka itatu ajaga gukubita ikofe woshobora kwambara te byose ko gatangura akagira ati urwanira niko imana rero idashobora kurwana n'umuntu kuko uri kure cyane y'ububasha bwiwe uri mutoyi cyane iyo rero mugira mubwira ati je namuhamagaye muje kumure nta kindi toyababarira abana ngende mbanze none byose igihugu byawe aba basabera ibyabo n'ibindi erega akorana n'abantu baja kuyimba batarashikaye buriya barara ahantu mw'ihoteli kugira ngo bazinduke kandi baja kuyimba yewe ntajyanye biramureka abandi urakeye tugende nawe nyene aravyuka yumva amavi ntagorora yaramusigiye gatoya niyako gataje byose aravura yicara yagumye uku imana ikimubwira ngo uzoguma uvuga ubutumwa wicaye niwaheza kumbwira iteni nzoguhaguruza baragenda abandi bagenzi kwaza baragura baje kumuraba ati tugende timpagurutsa uhagurutse igiti yarumye kiruga twe turagusize rero wewe sinzi uko tubigenza ntabwo bigenza ahamagara abantu ngo bamufashe mu kwinjira mu modoka baraterura nyine bakicarika ku ntebe mu kuvayo nyine bakamuterura bagashyira hasi acaherwa bwavuga ubutumwa yicaye imyaka myinshi so ubundi atariho yitwa David aba muri Kongo twariyunganiye jewe mukuru twamutumiye mu gikorana akagenda akavuga ubutumwa yicaye imyaka itari mike umunsi wo gukina umunsi ahetse yari mu rusengero gute aravuga ubutumwa ngo baca bamuzanira imeza akicara ku meza kugira ngo abe neza icyo byarabaye ariho kandi hanyuma umunsi yaheza
sinzosubira n'abati hamwe tukamati agende baca batoya ibyo bita bito ico kintu wise ni karito sinabasiguriye hariho karito nini hariho ntoyi hari izivyibushe hari ndende hari karito ngufi tugufi cane byose n'amakarito nta kifatsi yabaye tekeye ibintu ugira hari ikado kandi nyabirinda kuba mu gikato kinini nteka rero ufata umuriro nakarushyira mu gakato ugereyo mu gikato nini nubwo ufashe igisahani ugitekere mu kato urondera urukato runini none amafarere y'icyo kintu hari n'akato nini n'ibintu byinshi hari zijya kato n'ibintu tugatsigaye hari igihe ubutunzi bukomeye Imana ibakoresha tugomba gusenga Imana ishimwe ko ambasade zicukuye kugira ngo atakaje wese yongera aronke ndagutunganije ibyo ugomba byose kuri byacu n'amasara biguha wewe upfe kumwubaha gusa nta kindi nyamukira za Kristo ni murembe nicyo gituma Imana yo mu ijuru irakunda cyane ugize icuba ijuru ricyari kugarubaye iki kuko twebwe ibyacu bikororerwa mu ijuru nicyo gituma niyo uryamye wiyandikisha muri ambasade usaba sekirite muri ambasade uravuga ngo data ndaryamye uru rugo rwanje rero ruce ruzitirwa kandi uko ruca ruryamye cyangwa ugatanga umutekano wose uri mu rugendo uriko uragenda winjiye mu modoka utarakubita gukora kuvuga ngo Mana nta buhinga afise muri ino si bwotuma nokwishika miyonja ndasavye wewe abarinja kandi akabishika hari ikintu rero nabonye gikomeye iyo nyamukira zigeze gutaha bigisha kujyaniganisha erega nyamukira zitaha kumwe mbere uraze nyamukira ya Kristo igeze gutaha iwabo mutwara bingahe mbere zitandukanye ibyo wabereye byose muri ino si ntanakikora ubundi yabaye umuntu mubi cyane aragabaza hari abantu barondera ibintu baba babironderera iki akavuga ngo je n'abana ntacyo nzobaha n'umugore ntacyo nzorereka sawa tero ahari abagore babo bakaza amakonte yabo hari abagore abagabo babo bakaza amakonte yabo umugabo umugore akazi konte yiwe ububiko bwo muri banki hari n'abatazi n'amatongo yaguze iyanga akanayabireka hari n'abubaka inzu ntayigerere ku mugore aho yayubatse n'umwana ntayiye abana bakagura imodoka umugore ntayiborewemo ntayigiremo abandi bagore hari abafise imodoka umugabo ntayiboramo iyi si y'umugabo yarabaye kuko yubatswe n'umusi n'agatorero uratemera igiti yumvira tuvuga ibi ni igiti ugasanga umugore arafise
abana ntacyo bazogera sinzobana mba n'umugore ntazogera akoze none biroreye uri kubwira cyane arenze ngororere mu cyaro ibibazo bikora none ubu birorera ubu rero ubuhinga bwarateye imbere barashobora no kukubwira isoma bashobora kukumbura kutakubwira umunsi uzopfa mugabo barakubwira ati turapfa kurwaye uwo kwitegura mu mezi 3 ntayizobere uwo muntu aragenda yipimisha barakubwira ngo reka tugure imiti yo biragufasha mugabo umwaka ntuzohera udapfuye tera ntabane tera nitwo kubira amahera gusa nayo duhaye simati ibipimo by'uko bantu bateye imbere igipimo kimwe gihaka kuyatwara muri ayo gutungira umwaka wose muri masuri rero kugira ngo tunore tumutana wafite kendo lindire urabe ko bizogenda ukumva umuganga akubwiye gute cyakanga sadere utungane witangira amahoro ariko byaheze ashakira kere abwira umugore tubwira hari ikintu ngomba mvuge kandi ikintu kivuzwe n'umuntu atarapfa gitegereje kubahirizwa ndabizi nyakubahwa tirinapfa hariho akamatera nzogura zokazanisha ako niko nzondyamikako muri serekeri ati rero aneco mbaribora agenda akagura agenda abakora serekeri baramupimira agapigwa muri serekeri mw'isanduku baragapimirayo iyo benshi bakoresha imva bakiriho bakamushirirako n'ifoto akaza kuyiraba uko izomeze kavuga imva y'iwacu kureke izobimeze hari ubara bapfa bazi imva zabo muga sinzi apfuye ko yibuka harya amahera barimo barasabisha iyo umuntu yashutse tubaha imana nukura bisarije yamumva kityarisha barakagandika ngo turoke hanyuma natwe byarimo nzokwigoteye wayikoze byakunze asaba ati nubwo barakabona naka kakandi uzoryamika ahantu yatere acarayibika neza cyavuga ngo bivuzwe n'umuntu hanyuma akafata yubahiriza murateze murayara muyubahirize yose harimo ari gukoze kukibi ntapfuye umugore atondeka kumusevya azanye kakamatera ashireni kumbe ako kamatera yaragisatuye arakurayo munsi acakanga y'amahera yiwe yose yaragiye arayakutira kw'ikona acakangayo arakuriziko arayapanga arayasasa neza acara arashirako munsi ijya musenyi araterura imatera agira ati ikwirehereye ikwitetse ntawe kwirwaraja urazi ko kirya gihe c'urupfu nta nubaza ibintu nta nuworaba ibintu ndakaja abantu araryamikako bagerekako bararumya bagiye guhamba haheze iminsi abana biwe baraje ku makonte kuko hari ayo bimbaza hari n'ayo bari bamenye baravye amashekiye yati yarafise konti ahantu yaheruka gushirako amahera ngano kubaja kubaza ati yarayatora gize nakunze bahistorike tiyayatwara iki babaza nyina mama papa ko yakubwiye amahera ngano yari yagutse ikintu mu misirere nta kintu yagutse none ntuzi ko yaciye agwara none amahera yakakanye ntari yagusigaye mama ati nayo yabaye none amahera
yakuye amaheranisha cyane munani baza kumugora agira kabiri uzi urosa manera ntiyibuka ko n'isi zazorivamo abagora cayandaka tukamenya n'ibindi baza kumugora agira kabiri babajije wa mugore tamahera ati ntayo mfise sinzi ukuntu urabona bo mw'isi ngo binyuza ahantu ngo babaze umuntu ngo babajije ngira muca mumumenye bacagenda arababwira ati inoti koko yarazikuye murazi none aho ziri hari haheze indwi ahambwe inoti azijyamyeko gende murabe hajya aryamye niyo ziri ati kandi ibyo bintu birashoboka baca birasa kwa guverineri gusaba uruhusha gusambura imva guverineri arabimenyesha iyo ategerezwa kubimenyesha uruhusha ruraboneka ko bisabwe na bene we uruhusha turarubaha nta ngorane titwe nta ngorane tuzoyisambura twongere tuyimuhambe neza nta kibazo baca bagenda barayisambura baronderayo kakamatera basanga koko kariyo barakurako ikaruto imaze kubora basanga karuto yaraboze barayikura ku mahera bararondereye abakozi bemera kubahuka ikaruto iboze barakurako nyakaruto barakurayo yamatera abo bantu nyene ati kureko iyo huse bakuyeko babonera vyimvye ati yigaranzure inoti zipanze izo hejuru zamaze kubora yagize ntoya ntacu ayaboze yashire ku ruhande ayandi iyo sindoto sini byabaye mu kindi gihugu byabaye ngaha mu Burundi kandi n'ubiyumvira hano n'uwo muntu yarabaye sinohababwira ngo hababuze kubirana ariko byarabaye naranishikiye naho hantu uwo muntu yahambwe ndabaza n'abantu bahaba baravuga ati ibyo bintu byabaye ariko murumva ukuntu abantu mw'isi bagira ikibi kugeza aho agirira ikibi nabi wawe akarondera ibintu abantu batazonda ariko ageze gutaha nta na kimwe atwara iyo nyambukira ivuye mw'isi igenda uko tubona n'aya makoti twambara si wewe uvuga ngo muzonyambikiye bashobora no kukwambikiye utakuye canke ntibakwambike namwe niba bazikeneye ati iso ni ikintu cy'igikanzu mu muterere nico gituma rero umuntu akwiye kwiyubara cane akitaho umuntu w'imbere ntiwiteho karuto ntakimaze kandi uzobeho nk'umuntu w'Imana uzi kuri nyambukira uri kuri kuko niwamara kwimuka nta na kimwe uzotwara cagatahura rero kwa kundi birukana umuntu mu gihugu yarondereyemo niko inyambukira zose ziva mu gihugu hari n'igihe mbere usanga isi kwirukanye igutwaye ikwirukana nturonke n'umwanya wo kwegeranya n'utwawe abana hajya amabanki arafise ibanga iyo abonye umuntu yamaze kurotira bakabona nta mugore ariko hajya baca bamusaba ati shira menshi hano iwacu hajya amabanki bazi ubwenge ati urazoshira menshi hano iwacu bakagukoka kuko bazi ko niwapfa zose zizoca zibagwamo aha hari abantu benshi bapfuye amahera yabo mu mabanki yatwawe
abona ko ari umucafu kuko abonye ayandi makaro nangwa ningiye ko ni karo kandi nzobora iyo yoyo mbere ngo ziguhitanye. Bene data tumenye iyi si, tumenye ko tuzonayivamo, ntituyibemo nk'abantu umenga twarayibuze. Kandi hajya muri muyera rero ndamutinya sikicucu niba ariko arabivuga. Bene data mufise ingo murabe ko satani atinjiye, murabe ko ingo zanyu zishubaha Imana, murabe uko mubanye mu ariko mwibuke ko muzotaha kandi ugataha ubisizi. Wari kumufasha kuko ijya yindi kabikubwiyeko abana bawe usize ntaco azobafasha, ariko wowe mwabigoramwe mukabironkana akagusengera, wari ukwiye kumukunda niwe azogusigaranira abana. Ariko ibintu abapagani n'ibintu abakirisi, ariko nuko nzi ko tukiri ku isi ibisikira abandi bose natwe. Bene data tugomba dusenga, umenye kuri nyamukira kandi umenye kuri ngenzi kiriko kiragira. Hari indirimbo baba baririmba, nabwiye abaririmbyi nti indirimbo muririmba muzohore muraba igihe muziririmba. Hari korasi ivuga ngo nimwadutagayo murabahobere muvuge ko basigaye bambara, ijya niyo ku kaburi ntimuzoyitere mu rusengero, ijya niyo ku kaburi. Ubu bwiye wowe data cyabutse ngo we kugiye no dutagayo nawe ubabwira uramubwira Kristo ko natwe tugira tuze ukwiterera mu rusengero zibitanye. Aha ntabwo uronditse tubeho nk'abantu tuzi abo tubiye, ubeho nk'inyamukira yiteguye gutaha. Tugomba gusenga Imana, Imana iramugisha. Ngomba numve nk'inyamukira yumva tujewe hari ivyo natakaje, Mana nkeneye kuntorera. Aze hano imbere ya ambasaderi kugira ngo Imana yongere igihe. Kaze turabahaye kaze. Nta muntu n'umwe atiyizi, nta muntu n'umwe atazi amaze iminsi, kandi ntiwishire ku mikoro. Satani